wampaye amahoro hari umubabaro uhatembesha ibyishimo bujewe ndishima wampaye amahoro hari umubabaro uhatembesha ibyishimo bujewe meze po haleluya 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 you're the one in a million haleluya 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 I love you so much aba promoter keshi si bose bashaka gusupportinga donc ubu ntibakiraba tala bakira impano umuntu afise baraba kufise mu mufuko of course ukimubwira ati genda afise indirimbo shaka ufashe promo nakubwira zana numvirize iyo ndirimbo numve ko ntimeze kugira amenye ko ndagufasha akubwira none afise amahera tarumviriza indirimbo muri no misi impanuro kuba promoter kidogo mumbabarire kandi sindabubahutse no worry imbere yuko umuntu agusubwira ati supportinga umviriza manzi umumvirize d'abord of course manzi umumvirize kandi umufate ukuboko umushikane kure yego ndavyumva nta kundi kuntu namwe mwubaho ariko manzi umviriza impano d'abord of course wumve basi yuko kuye basi kuyisupportinga bakunze kuvuga ngo nivyunguka kubaririmbye ikintu ca mbere urukundo man urukundo rakenewe muri twebwe gukundana hagati yanyu gukundana hagati yacu donc gufashanya man singo mufashe ngo kumpaye amahera uri umurimbyi mukuru wanje imba nkoze ikintu cyumvirizo vuga ati petit kosa rira ahantu nyene kosora bizogende neza ico gusaje kiramaze man ico kiramaze mugaba pana ngo vuga ati bana ngo nzobanishe brand ngo mvuge ijya mu petit nibuka ko waciye nawe hamwe nawe ufasha abandi ibintu bavuga ko zige zose zibika ngo zara magi wampaye amahoro ahari umubabaro uwatembesha ibyishimo bujewe meze bo wampaye amahoro ahari umubabaro uwatembesha ibyishimo bujewe meze fresh So, what's up my people, today Mambo VP, ladies and gentlemen. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. So comme d'habitude imbere ya kamera ku microphone za Wagos TV show, je peux Khalid cyangwa se Khalid the promoter, la favorites, the baby London social media, the only one on Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, even the X, the king of the new generation. So family nkuko bisanzwe ni mu kiganiro cyo super show tugenda tubazanira amwe abanyempano bagiye batandukanye tugashobora kuyaga byinshi kuri talent zabo. So another step mu kiganiro cyo super show kumwe n'umwe mu gwaruka ariko aritora neza ariko arakora cyane abarizwa muri 257 music industry Audrey 4G ku mazina ni Audrey 4G ya umunyamana kiri muto ahari ubu tugiye kubana namo kiganiro cyo Sonomos. So ntabarambiye family, let me take time to invite you to keep follow our media Wagos TV show cause this is the best swagger favorite one avec MC Khalidin Shona show. So ntabarambiye sasa family, reka tumikaza mu kiganiro cyo super show Audrey 4G turaguha ikaze mu kiganiro cyo super show. Big thanks brother. Ko fresh bro. Safi sana man. So by the way unapendeza man. Bana asante sana. Yo defo man. Defo ndayamana bro. Ni defo yiwayo no byo kubega cyane gose. Yeah, so family ndonge ndabaramukije bwa kenshi canke mwirewe bivanye n'umwe wese aradukwikirana aherereye abari kudukwirikirana abari mu Burundi abari kudukwirikirana abari Africa abari kudukwirikirana abari United States of America abari kudukwirikirana abari United States of Arabic abari Europe abari Asia tubabwira ati love you so much. This is Wagos TV show. Rabaneza kwa amaze kugira subscribe ku rubuga rwacu kugira ngo nshobora kwirongera amakuru ameze fresh update. So this is the master mic, so shout out to behind the camera Clement Pro niwe kudufasha kugira ngo amasana mashobora kuza ameze fresh. So by the way 4G ndogenda kwa ikaze mu kiganiro cyacu super. Bana merci sana bro. Yeah, so 4G urashobora kuramutsa abakunzi bawe, uramutsa abakunzi b'umuziki ndundi, uramutsa n'abakunzi b'iterambere muri rusange. Yeah, abakunzi banje ndabaramukije cyane, nizere ko meze neza nanjye meze fresh sana. Of course. Ko mubibona namaze kwishikira muri Wagos TV show, mu kiganiro super show avec Khalid Shona show. So thank you so much. This is 4G chanye Audrey 4G, umuhanzi w'umurundi, umwanditsi w'indirimbo nyinshi mwagiye mukunda, umwanditsi w'indirimbo Hallelujah, indirimbo on trend muri aka kanya, indirimbo imeze neza, indirimbo imeze fresh. Musimbira ku rubuga rwa 4G mugashobora gushigikira uno mwana w'igihugu kugira ngo ashobore kugera kure yifuza,
aho agiye kutuyagira byinshi ku ndirimbo yiwe muri aka kanya kuri uno munsi. Mbega 4G uwo bakubonye rya mbere, mbega 4G ninde? 4G avuka he? Amazina yahawe n'abavyeyi biwe nayahe? Mbega kubera ikizina 4G? Ya 4G novuga yuko Yeah. Keshi ndakunda kubivuga, harakunda kumbaza ati 4G mbe bisigura iki? Yeah. Mbe ni haza 5G uzocuvuga gute? Ariko benshi ntibabitahuye. 4G ni mu majambo yose ni 4e goal. 4e goal. Mu bisanzwe navutse ndi umwana wa kane muhira. Yeah. Mu bisanzwe abbreviation shamvuga 4G. 4G ni umwana wa kane. Niko novuga nawe bikora abagiganiro. Uri umwana wa kane kwitwa 4G nta ngorane. 4G. Je ko ndi umwana wa kabiri cyane nitwa 2G. Nuko bishaka man. Wagwane. So mbega amazina nyakuri ya 4G yahawe n'abavyeyi biwe nayahe? Mbega 4G avuka he? Okay, je amazina n'abavyeyi niyo kwizera Audrey. Yeah. Okay, novuga mvuka Ingozi. Of course. Niyo kwizera Audrey yamenyekanye ku mazina nka Audrey 4G. Yeah. Umwana avuka Ingozi, umunyempano akiri muto. Yeah. So mbega ni ryari 4G yamenye ko afite talent yo kuririmba? Ni ryari wamenye ko afite impano yo kuririmba 4G? Yeah, je novuga yuko musique navuga ko nayitanguye kuva nkiri umwana cyane. Of course. Yeah. Guhera nkivuka like kuko no kurira keshi narira mu ndiko ndaririmba. Warira 4G mu kurira yarira rikaraririye. Yes. Urize wewe umva imistari yaho nyene yabayikana. Nuko nyene man. Uzi butandukanye bro. Ibaze yuko nkiri no monda naririmba man. Ibaze sasa. Ibaze rero maze kuvuga ho gafata ikaramu ukaja muri studio mu gikondo ka recording. Yeah. So family kugira ngo rero tumenyesha abakunzi ba 4G ko ari 4G mu nyewe turi kumwe nawe mu kiganiro Super Show kuri microphone za Wagos TV show. 4G urashobora kudukorera ikintu bita freestyle cyangwa acapella kindirimbo haleluya kugira ngo dushobore kwemeza 4G ko turi kumwe na 4G kuganira Super Show. 4G let's go. Yeah. Wamaya mahoro hari umubabaro uhatembesha ibyishimo bujewe ndishima. Yeah. Wamaya mahoro hari umubabaro uhatembesha ibyishimo bujewe meze po. Wow. Yeah. Hallelujah. 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 You the one in a million. Hallelujah. 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 I love you so much. Wow, thank you so much. Yeah. Nice song 4G. Yeah, thanks to Sana. So indirimbo nziza, indirimbo yanditse fresh, irimo amajambo ameze neza, bigaragara kigenda fresh. Yeah. Ndakubwira ati 4G, congratulations na courage cyane. Ibikorwa bya misi yose. Yeah. So family nkuko nabibabwiye this is 4G. Umu artiste wo mu Burundi, umwanditsi w'indirimbo nyinshi nkuko nabibabwiye. Mwagiye mukunda harimo indirimbo Hallelujah. Iri on trend mwaka kanya nuvuga ko ari indirimbo nkuru mwaka kanya ya 4G. Yeah. Indirimbo imeze neza, mushobora kuja ku rubuga rwa YouTube mugashobora gushigikira uno mwana w'igihugu. Nuwashigikira 4G n'umwana w'igihugu uzowe kura supporting u Burundi. Cyane gose. 4G. Yeah. Kuko 4G ni waje hanze y'igihugu gukompetinga ni watsinda hari uzobudugije ibendera y'igihugu. Yeah, nigenzo banambaye aho. Yeah, of course. Wow. Thank you so much. So this is 4G nko nababwiye family. Mbega 4G umaze gutangura muziki wawe, umaze gutangura urugendo rwa 257 music industry, hara wari wifuza gushika eski 4G yabamaze gushika ahantu hari yari yifuza cyangwa urugendo rwacari rurero kugira ngo ashobore gushika hari yari yifuza? Like ikintu nibuka nuko ahandi nigeze kubaho ndahifuza kandi narahageze. Yeah, of course. Ikintu gihari rero ndizera cyane yuko sindaheza. Ndacyafite indoto nyinshi zo gukora kandi gushitsa. Hariho rero bimwe maze gushitsa mu izo ndoto zanje, hariho n'ibyo ndindiriye kuzoshitsa. Yeah. Je ndibaza yuko sinovuga yuko ndatangura neza ahubwo. Donc komende majambo urugendo rwacari rurerure kugira ngo 4G ashobore gushika hari yifuza kure. Yeah, ariko aho ndi ndahashima man. Of course. Ndahashima kuko narigeze kubaho ntafise. Yeah, of course. Niyo mpamvu nizera yuko nibindi nzobishikako. Donc aha uri soho waruri ejo hahise harabayo evolution cyane gose. Mbega kugira ngo 4G ashobore gushika kuri za ndoto ziwe yifuza, kugira ngo 4G ashobore gushika hari yakure yifuza, mbega ho kuguki kubakunzi ba 4G, ho kuguki kubakunzi bo muziki ndundi, ho kuguki kubakunzi biterambere muri rusange? Ndacakeneye support cyane. Yeah.
kunsapotinga nk'abakunzi banje hama tugakora ibintu bimeze fresh. Of course. Je ndibaza yuko ibintu bizogenda neza mu gihe muzofata mu mugongo mugakurikirana ibikorwa byanje. Sikuvuga yuko support ari amahera cyangwa iki. Of course, yeah. Like nuko uzopartage indirimbo yanje azoba ari support. Uzompa ikintu kinini ya cyane kandi ndibaza ibisigaye bizogenda fresh sana. Nanje ku buryo nzoba ndiko ndafasha abandi mu minsi. Ndifuza kubona nanje ndiko ndafasha umundi muntu nadugije undi muntu. Of course. Bafise abapeti benshi ngaha. Babagenzi n'abakitangura. Of course. Donc ndute imyaka kidogo. Muga nta birenze. Naye ndifuza yuko nanje muzofasha nanje nkabafasha kugira ngo nawe uzoshobore kugira uruhara mu iterambere ry'abandi batonya biwawe. Narya ari ikintu ciza kuba umubazo kubona wageze ku level maze kugera kure ukagaruka mu nyuma kuza gupushinga abatonya bawe kugira ngo nabanye bashobore gushika kure heza kure bifuza 4G. Iri mu ndoto zanje man. So ni 4G avuga ati support nubwo uzoja ku rubuga rwanje ukagira subscribe again support nini. Umuntu nyagira partage agafasha 4G gupartage ibikorwa vyiwe akabishikana kure ijya ni partage ijya ni support 4G cyane gose. So donc 4G mbega nimba atari banga 4G mu bikorwa vye vya misi yose akoresha inguvu ziwe bwite cyane arafise inguvu zoba ziri nyuma ndavuga management. Je novuga yuko na management ifise ubu ndacipambanira. Of course. Ndacipambanira kuri wanje nyene. Ariko ije sino yanka twokora kandi tukakora fresh ibintu bikagenda neza. Kuko novuga yuko tugiye hamwe turi benshi tukakora. Donc nkaronka umuntu afata ukuboko ndumva yuko byo ndiko ndakora ari bikeya cyane kubyo nokora mu wundi mwanya. Muno mwanya nenda cyari jenye nariko. Of course. Ndizera yuko ibintu bizogenda fresh. Thank you so much. Ni 4G utubwiye yuko ibikorwa vyakorakora ukoresha inguvu zawe bwite ariko uravuga yuko management ihaba musibonese mushobora gukora. Twokora cyane. Naryo ko muri management ndibaza hari avantage mu gihe bufise izindi nguvu ziba ziko zaragushigikira. Cyane gose. So ni 4G umaze gushira hanze indirimbo yawe makakanya yitwa indirimbo yose Hallelujah. Mbega kubera iki so tutarinjira hagati mu ndirimbo Hallelujah mbega nize challenge 4G agenda hora nazo mu bikorwa vya misi yose narige tuzi yuko buri kazi kagira challenge umuntu agenda hora nibi bigiye bitandukanye ivyiza nibi. Like ndakunda kuvuga keshi. Twege ngaha iwacu i Burundi hari ikintu gikenya cyane. Turacakenye promotion. Like kuko aba promoter. Of course. Aba promoter keshi si bose bashaka gusupportinga. Donc ubu ntibakiraba tala. Bakira impano umuntu afise. Baraba kufise mu mufuko. Of course. Ukimubwira ati je ndafise indirimbo shaka kufashe promo nakubwira zana numviriza iyo ndirimbo numve ko ntimeze kugira amenye ko ndagufasha. Akubwira none urafise amahera tanumviriza indirimbo. Muri no misi impanuro kuba promoter kidogo mumbabarire kandi sindabubahutse. No worry. Imbere yuko umuntu agusubira ati supportinga. Umviriza manzi umumvirize d'abord. Of course. Manzi umumvirize. Kandi umufate ukuboko umushikane kure. Yego ndavyumva nta kundi kunamwe mwobaho. Ariko manzi umviriza impano d'abord. Of course. Wumve basi yuko kuye basi kuyisupportinga. Bakunze kuvuga ngo ni vyunguka. Naje ngerageje kukunganira. Umuntu afise ico cyose ashobora gukora kugira ngo kanaka ashobore kugera ku indi step. Je nshobora kuba ndi mu promoter, nshobora kuba afise mu waye gushobora gusupportinga umunyempano kanaka. Nkuko nama ndabikora sindi ko nditapa. Je ndashobora kumva talent y'umuntu. Nkuva ati mu petit prema. Nta bintu ufise ushobora kumuhereza ngo namusupportinga ariko. Cyo kiramaze man. Kandi uko zikogwa kininiya. Mu bisanzwe nubwo uwo mu petit man. Namato shimi ikintu wamukorera ari ciza man. Donc ashobora kubona umuntu afite talent ukavuga ati uwo muntu rero arafite talent. Nubwo turinda kubinsaba kandi namupropose ko nshobora kugira iki dukorane yuko no shobora gushiramwo ikiganza na jewe mu iterambere ry'umuziki hama nkashobora kumufasha kamba nzomufasha hakaca ko views 5 canke subscribers 10 abo sibakefu. Bro ndakubira ikintu man. Ewan courage cyane man. Thank you so much. Ariko nikorakora mu industry maze iminsi ndaba kuma rezo social ya TV. Ndabona hari ukuntu ikurakora utaravye mu underground cyangwa umuki. Thank you so much. Man kijya ni ikintu ciza uri kurakora. Kuko mu underground nubwo azoduga hirya yeje azovuga ati ebana wa Ghost TV show hari ikintu yafashije mu iterambere ry'iwanje. Sivyo gamani. Vya bindi byunguka bizoza mu nyuma nawe yamaze kuronka ibyunguka. Of course. Sivyo.
udashyize imbere rivyunguka Yeah. ego ndavyumva tu mugabo hari ukuntu muca mushaka bari kuntu bacha bashaka kuduza sana Of course, umaninga izina ngo urabona ngo ibiki n'ibiki ya ndavyumva mugabo iyumvire So ngerageje hari umunsi mani naho ikintu nkunda kuvuga ati hari umunsi nzogusaba promo y'inyime Of course. hari n'igihe uzopostinga indirimbo yanje jewe basi ntanabizi ntavuga ati indirimbo yanje njya mujama yayigize basi ndakubwiye na thanks Of course. sibyo Yeah. hari umunsi uzovuza indirimbo yanje urumva nk'abana ntakivyumva nanje ndayifata nk'ibisanzwe ahubwo nawe uza kuyihiga Of course. Ben zomara maraga bro Of course. Faster. Kumana Yeah. maoni kawaida. niko biba bimeze So ngerageje kunganya ku kintu wakora avuga cyo hari abantu baba bifuza gukorana n'abantu baba bamaze kugera ku yindi level. ya Ariko jewe nkora gutandukanye no kwabandi. ya Kuko ndavuga ati ujya muntu nimba ageze ku ijya level yo hejuru ari high level. Hafisa hano yahereye hasi. bro nivyo vyiza man aho Kandi- ubona ikosa Yeah. uzombwira ati bro kora uko Yeah. Kandi ibintu nkora hari abantu batabikunda bavuga ati none wewe ukoresha abantu batarageraho bageze Panga man, bigejeje ni fresh. narijya tuzi yuko ziga zose zibika zaramagi zara magi man kamba uyu ndiko ndakoresha umuntu ataragira ahantu arashika cyane ejo azoba ari ku yindi level nuko bimeze Sivyo? man yeah sikuvuga ngo ifoko tuze turakorana n'abantu bamaze gushika ku yindi level hari abandi bantu baba bakeneye support cyane bro laba Kugira tala ngo- laba Yeah. impano imba ari cyubona kitakuryoheye muri nani yiwe mukosora umubwira ati basi bro genda ukora uko hama tuzoza dukorana Of course, uko uteze gushira amahera imbere man umuziki uragoye of course kandi mukukura turiha amahera yeah Mm? yeah thank you so much ya kandi narijya turabizi ko mu kwinjira mu studio bisaba uburyo butari Inoti, buke man. yakugenda muri Yeah. muri shooting nandi mafaranga Nandi kandi mahera. bisaba yeah so tugerageje sasa kwinjira mu ndirimbo ya 4G indirimbo yisu hallelujah mbega kubera iki izina kubera iki title hallelujah inspiration yo kuririmba indirimbo hallelujah yavuye he? Yazanye ya 4G. haleluya novuga yuko haleluya ni ikintu kenshi twunda kuririmba turyohewe yeah Mm? of course ni ikintu urimba uryohewe yeah like niyo mpamvu mu ndirimbo niko n'impamvu navuze ati kuba basi nyene wampaye amahoro ahari umubabaro yeah urumva uhashira ibyishimo of course like turakunda guhura n'ingorane kenshi tugiye mu bintu bya love ugasanga turababazwa yeah gusa hari n'igihe dukunda kuronka tukaronka umuntu aguhoza amarira yeah hahandi hari umubabaro akahashyira ibyishimo of course ya Donc mu wakaza- gihe rero mu gihe rero bigenze uko mm ebana shaka uzorimbe haleluya yeah jeje nyene wari we wese ariko araraba ino nani kino kiganiro of course ebana urose umwana bro yeah urose umwana aguhoza amarira yeah ebana uzorimbe haleluya man donc haleluya dushobora kugikoresha gukoresha iryo jambo mu gihe tuba tunezerewe kenshi benshi bakunda kwiyumvira Mm. yuko ngo bayikoresha mu rusengero cyangwa iki na je nivyo umuntu narinzi. wese like indirimbo ntarayisohora naguma ndonka ama message man nguri kore gospel ibintu nk'ibyo ubisanzwe je sanze ndanasenga man of course kuko nta usirimo ngo udasenga sibwo Nari ndasenga bambwiye man nguri kore gospel ndavuga ati ni nka gospel man yeah Mm? of kuko je nta butumwa bubi nzotanga mu indirimbo yeah no ni ubutumwa bintu kunda kudushikira twese sumukizwa sumuki twese ni ibintu dushikira so ariko biragaragara tugerageje kwinjira mu ndirimbo haleluya 4G biragaragara yuko hari message wari kuratanga je ngerageje kugira analyse nabonye numvise umuntu ngo kutanga message nkuko umuntu w'umu ex yoba yarakubabaje kuko aravuga ati wamaye umuboneze wamaye amahoro wamaye amahoro ahari umubabaro uwatembesha ibyishimo bujewe meze bon meze bon biragaragara ko hari umuntu wo korahereza message mbega yari yindi bimeze gute sinavuga indirimbo sinavuga yuko noba narafashe inani iyo sije yaranje mu mutwe irangumamwo ndinjira muri studio numva mengo numva nkoze indirimbo man haranshi ndayipangira aho nyinshi ndakubita kubera indirimbo nyinshi vraiment ndafise indirimbo nyinshi nanasohora kandi zozo zimeze fresh niyo mpamvu nashatse kurimba ibintu kunda kutubako kabisa yeah of course so thank you so much so this is 4G umwanditsi w'indirimbo nyinshi mwagiye mukunda nkuko ndabibabwiye na cyane ko muri aka kanya afise hit song ya haleluya indirimbo on trend ushobora kuja ku platforms za 4G ugashobora kumukurikirana kumusupporting umwana w'igihugu mbega 4G wowe akeneye gukurikirana ibikorwa vyawe mbega platforms yo gusanga ko nizihe ku mazina aya novuga
amarezo sociaux nka yose ndayakoresha Yeah. puisque nka yose ndayakoresha of course ni Audrey 4G urandika Audrey 4G hamukambona yeah ya hama ugashobora gukurikirana ibikorwa vya Audrey Sanje 4G kweli. so umwanya ku mwanya so mbega Audrey 4G nimba atayibanga urashobora kuba ufise collabo zindoto mbega collabo zawe zindoto zo barizihe 4G zishobora kuba ari collabo zindondi zishobora kuba collabo zo hanze y'igihugu mani ikintu ca mbere ndashaka kuzandika umuziki udapfa yeah like kuko ndamaze kubona yuko mu bintu tumaze kubona yeah tugiye kuraba indirimbo za kera ntizipfa muri twebwe of course ndifuza cyane kuzokora n'umuririmbyi umuririmbyi w'umurundi wa kera yeah hmm? umuririmbyi uwo bakiriho mani yeah ba African Nova Yeah. babahaga ni boro imessage bashikire ndabikeneye cyane yeah cyane gose hamwe ikindi nacyo amakorabo shaka yeah ndashaka nanje amakorabo yo kuduza abandi amakolabo yo kuzuza Yeah, abantu wow nkuko nabibabwiye yeah ndafise umupeti ngaha of course twanazanaye mu kiganiro yeah nawe ndifuza yuko ari ahantu azoshika Yeah. nanjye nkaryoherwa yitwa Of course. Elbreezy El Breezy nazaramutse kwanza nazaramutse kuri ashobora kamera kuza kuri kamera agashobora kuramutsa abakunzi b'umuziki Yeah. ndoni abakunzi nazaramutse ba mani ni b'umuziki fresh ndoni genda kunda yuko abakunzi ba Wagos TV show ya yeah bamitwa Elbreezy El Breezy urameze fresh urashobora kuramutsa abakunzi ba Wagos TV show uramutse abakunzi b'umuziki ndoni muri rusange Yeah. Yeah. So shout out to be my people group. What's up, nigga? yeah So ndumuji wa Audrey 4G kama kawa. yeah wagwan Akaba ari umustar kandi nemera sana ariko aranteza imbere cyane gose. of course Kandi ndabimwemerera kabisa. so ni kintu kihe woba ukundira umuririmbyi 4G Ari umustar afise ingeso nziza, yeah umutima mwiza. of course Arifuza yuko umuziki ndundi wagera mbari kandi yeah sana gose kabisa. kandi Audrey 4G biragaragara ko afise umutima wo gushigikira abatoya biwe mbega iyo ide wewe wayifashe gute kugira ivyumviro byo gushobora kwifuza gushigikira batoya biwe Yeah. Iyo ide je nayibonye fresh kubera Yeah. ivyo bikora bake. of course Bikora bake cyane gose kubera muziki ndundi ukimara gutera imbere ntiyumvira abandi batonya bawe yo bari of babi. course yeah Gusa rero umuntu wa mbere nabonye ariko aragerageza cyane gose yeah guteza imbere batonya biwe sana. yeah thank you so much Yeah. urimo bantu Audrey 4G tubwira ko yifuza yuko ashobora kuzoshigikira kugira ngo bashobore nabo nyene kugira visibility canke kugira ngo bashobore kuza neza muri 257 music industry mbega nizihe nguvu wumva uburemere bungana gute bw'inguvu uzozuzananye ni wamara kwinjira muri 257 music industry Nanje kugisezerano ndamuhaye nuko ntazomushira down. of course Nguvu nzaranye kabisa nyinshi kuko arantera n'intege sana kubera birashika rimwe nkihebura gusa. yeah Arambwira ati Peter home yeah akantera impanuro nyinshi sana kandi akanshiramo inguvu kabisa navuga ati thanks sana my brother. yeah Ego kabisa. so wow thank you so much so akajambo kanyuma kuri brother 4G 4G. yeah Ndamwifuriza kugera aho yifuza kabisa. of course Kandi natuye aho turatubone kabisa uko Yeah. nivyiwe yaravukanye kabisa. yeah biragaragara ko 4G washobora kumuherekeza aje mu kiganiro cy'uno munsi biragaragara ko hasanzwe hariho urukundo hagati yawe na 4G rurari kabisa kandi sana kabisa yeah so thank you so much urashobora kwibutsa akazina kawe bako baradukwirikirana bose kubwe nongere kukubona yindi ciro mu kiganiro bazovuga ati oyo yari naka so ni Elbreezy wagwan Elbreezy wagwan yeah well thank you so much mbega Elbreezy wagwan wofise platform mufise mbuga ukoresha ku buryo abakunzi b'umuziki ndundi bashobora kuba baraje kugira subscribe ku mbuga zawe kugira ngo uzushira ibikorwa byawe hanze baramaze kugira sabone kubyo bizobagwamwo ku mwanya yeah ni Facebook YouTube IG izindi turacyari kumwe na my brother ntari karaja turacyari kumwe azoguma bimfashamwe kubera turacyari hasi gusa gato karakura of course mbega ushobora kugenda babwiye amazina ba platforms ukora koresha amazina bashobora kukurondera ko kuzo mbuga zose ni Elbreezy wagwan wow Elbreezy yeah thank you so much wow so this is Elbreezy wagwan yo umwe muri batoya ba 4G ni batoyi banje mani ariko ni rero nishatse kuvuga je mani nubwo je basi umuziki nkunda basi kununda umuziki ndundi je kubwanje basi nubwo basi byoshika simbandanye
mugabo haba umuntu azovuga ati Yeah. 4G harantu yangejeje man Yeah. je nacyo ndigezako of course mugabo Petit baracavyinjiramo je ndayimazemo igihe mugabo Petit ndavuga ati aba ba Petit ndikabasi bivanye n'ikintu babonyemo reka dukora uko yeah reka ndabe impanuro nanje ngeza kuko nanje harantu shika nkahabwa impanuro of course mugabo muri izo mpanuro mabwa nanje sindazigumizamo cyamvuga Yeah. ati reka ndazisangize Wow, reka thank ndazisangiza abandi bagitangura of course ora no mu misiri mbasha kuzonduta cyangwa gira iki Yeah. nawe akasigara impanuro mugabo tu ari jewe natanguye bro yeah thank you so much nariga tuzi ko 4G burya gutanga n'umutima ya burya gushigikira n'umutima cyane man ushobora kuba ufise amafaranga menshi ushobora kuba ufise ubutunzi bwinshi ibintu byinshi ariko udafise umutima wo gutanga Ni nta muntu zero. ushobora gushigikira ntacyo bimaze man ushobora kuba ufise igihumbi kimwe bibiri ibintu bikenya bibayabaye ariko ukagira umutima wo gusapotinga 4G ebana ndibaza turagihuriza cyane bose man umutima tu yeah so imbere ko turangiza ikiganiro cyacu 4G ni yihe message wifuza ko utova ngaho udashikirije abakunzi bawe message uvuga ati sinogana ntayishikirije abakunzi b'umuziki ndundi ebana ikintu cyambere novuga ebana umuziki uravuna mta of course umuziki uravuna je ndashaka ama support yabo yeah ndashaka dufashanye dukore dukunze ikintu ntidukunda amahera cyangwa ibiki dushira ibindi imbere of course twandi dushira imbere impano yeah ikintu twahawe mm. aba aricyo tugenye dutegereza guteza imbere Of mu course. gushigikiranira yeah mana apana guponda ikintu umuntu yakoze apana kumubwira ati wewe vamwe ibi nibi nibi ahubwo mwereke umubwira ati brads yeah ko soraha ibintu bizogenda neza yeah kuko je sisiri yuko indirimbo twakora ubwa mbere uno musi dukora ari impinduka hari impinduka ndende yeah sibyo yeah mu kintu cyose rero tukume duhanurane entre yacu no course. gufashanya nyene Yeah. ibindi bintu bizogenda fresh sana man wow ebana so thank you so much this is 4G Yeah. akubwira ati igikuru no gushigikirana Yeah. no gusupportingana kugira ngo narijya bavuga ati umutwe umwe ntiwigira inama Yeah. yeah kandi kugira ngo umuntu ashobore gushika kure arakenera support Yeah. arakenera ingufu zishobora kumuja inyuma kugira ngo ashobore gushika kure Cyane Yeah. gose. Biga 4G ugerageje kuraba umuziki ndundi muri aka kanya ubona ku rugero rumeze gute ugereranyije n'umuziki wa kera mbega umuziki ndundi ejo hazaza ubona ku level emeze gute okay reka mere ku bafana b'umuziki ndundi yeah like turakunda hari ukuntu umwino minsi sigaye nkunda hari ikintu sigaye nkunda vraiment yeah tusigaye dukunda ibyacu of course ntibirashika neza mugabo ugiye kuraba mu minsi yaheze ukacuraba n'ubu hari impinduka gatoya Yeah. like ko biragoye kumva yuko indirimbo yo mu Rwanda ivumye ni ngaha Yeah. mu Burundi sibyo yeah ubu biragoye icyo ni ikintu ciza kabisa abana abakunzi b'umuziki ndundi of abana course mubandanye mudushigikira kabisa yeah kuko hari ikintu dusigaye dukunda umuziki wacu Mm. kera bazamba ngo yaje nta ndirimbo ngo y'abarundi ngo nokumviriza iz'abanyamerika ngo zihari iz'abandi zihari man mubwo ubu hari ukuntu uciye n'ahantu wumva yino umuziki w'Uburundi ba Fernando bande ko baravuzwa bande Yeah. kirya kintu kiraryoshye cyane so kiraryoshye cyane donc biragaragara ko tubanze dukunde rero sasi by'iwacu of course yeah hama iby'abandi bizoza mu nyuma bizoze cyangwa ntibinakenewe je numva mengo ntibinakenewe kubera d'abord dukunze kwanza Yeah, ivy'iwacu ivy'iwacu. twabigejeje Yeah. ku yindi level Yeah. iyindi level emeze neza kandi ebana ko biragenda fresh Yeah. sana kandi narijya bavuga ko wewe kwirutse gukunda ivy'abandi banze ukunde kwanza ya ivy'abandi niko bimeze yeah kuko n'abantu tuza gukunda ibintu vy'iwawe d'abord kwanza ebana bizoba biryoshe kumva yuko muri Afrika Uburundi azoba ari ubwa mbere kuri music of no course utazo gukunda umuziki ukumva ati bana Burundi n'ubwa mbere mu kintu kanaka Yeah. turaryoherwa hano hari ibintu turi muri industry Okay. turi mu bintu by'inani mugabo n'umupasiteri ari mu rusengero akumva ati Francine niyo saba yabaye wa mbere yaserukiye Burundi wow basa arumva yuko aryohewe of course nitwumva umuziki nuko utazobukurikirana mu gukumva ati mu Burundi buturaba mbere muri Afrika yeah kuri music ibintu uzobona ko ari bien kandi urumva uryohewe uzokumva uryohewe uzovuga ati bwabo ndi Burundi naho kwa kundi tuba duponda igihugu cyacu Yeah. uzokumva ati Yeah. kumbure natwe hari ikintu dufise mu Burundi Of course. ubu turaba mbere mu iki turonka ikintu twirata wow cyumva rero umuziki na n'ibindi bintu hamwe ikindi nacyo navuga meje kubafana yeah of course kubaririmbye ikintu cya mbere urukundo man of course urukundo rurakenewe muri twebwe gukundana hagati yanyu ya gukundana hagati yacu Mm. donc gufashanya man yeah singo mufashe ngo kumuhaya amahera uri umuririmbyi mukuru wanje imba nkoze ikintu cyumvirizo uvuga ati Petit kosa riraha of course ahantu nyene kosora bizogende neza Oh, ico yeah. gusa je kiramaze man of course ico kiramaze mugabo apana ngo uvuga ati bana ngo nzobanishe brand ngo mvuge ijya mu Petit yeah eba nibuka ko waciye nawe
hamwe nawe ufasha abandi ibintu bigende narajya neza bavuga ko zige zose zibika ngo zana magi ya kuvuga kamba ugeze high level wahoze uri hasi hama uraduga cyane gose man. So O34G uravuze yuko igikuru n'urukundo hagati y'abaririmbyi mukundana mugashigikirana kugira ngo bakuru banyu bagashigikira bakakubakuru bagashigikira abato mukubana hagati yanyu kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimeze fresh cyane gose. So O34G ndizera twabanye neza mu kiganiro cy'uno munsi bana byagenze fresh tuzofasha undi mwanya ndafite story nyinshi y'urugendo rw'umuziki gwanje ibibazo ubu turi mu bintu bya haleluya 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 turi mu bintu bya haleluya kandi ibyo kuyagabanya ni byinshi sana man ndafise intaye cyane ndafise intaye cyane ko nagembaho tu mu bintu bya music ibibazo byinshi muzovyumva sana so mukurindira intaye ya 4G azotuyagira tubanze tumufashe umwana w'igihugu kuduza indirimbo yiwe haleluya n'urubuga rwiwe ni ku rubuga rwiwe rwa YouTube O34G ugashobora gushigikira umwana w'igihugu mugira subscribe like na comment ukambwira ati burya ashobora gukosora aha cewe ngozi nguvu ngaha canke meze gute umbwire ko haje biramutera intege ugira ama partage Nuagira ama partage uzoba uriko urashigikira 4G uzoba kamafasha kwagura imbibe. So ndabwira ati love you so much family rabaneza ko amaze kugira subscribe ku rubuga rwacu rwa Wagos TV show utibagiye n'urubuga rwa O34G kugira ngo mushobore kudufasha gushikana ibikorwa byacu kure ya so 4G urashobora gusezera abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi b'iterambere muri rusangi n'abakunzi ba 4G ndetse n'abakunzi ba Wagos TV show. Ya ndabasize abakunzi b'umuziki ndundi imana bahezagire mubandanye mudushigikira. Haleluya iri kuri YouTube of course. Mufashe ishike kure hashoboka nahiri gusa ndahashima mugabo tushikane kure hama n'uyu mu brother wanje ubande mushigikira mukora ibiganiro byiwe biryoshe man biraryoshe sana bro ndagukurikirana so much in the Take 5 Evan big up Jabress so love you so much, see you later, hasta la vista.